tugaruke kumbona kazoza imbona kazoza burya ni inyubako y'amerekero none se barundi inyubako yose igira inkingi iyo nyubako y'imbona kazo y'amerekero izo nkingi zihagaze ko mbaraho araho umuntu akenera kuziba bivuze nk'abibonye ntubona ko ari inyubako nyine iboneka ko ari inyubako nyine ubona ko ari inyubako ifise inkingi zitanu inyubako ifise inkingi zitanu ahubwo reka tubanze turabe mbega imbona kazoza yavuye niho haba hakomeye kuko ucuraba uti none birashoboka ubwa mbere nakubwiye yuko imbona kazoza zibanza kuva kw'ishami je nakubwiye ndakunda gutunga kandi ndakunda kubona igihugu gitunze icambere jewe n'amafise mu mutwe yuko abarundi bategerezwa gutunga ndakunda gutunga ariko ndibaza ko hari umuntu badakunda gutunga niho babikunda bakora ariko kazobona umuntu w'ikinebwe ntakunda gutunga akunda kurya ivyo arayariye bikaba biheze gutunga rero n'ukubona yuko abana bawe nabo bazorya kigutunga bitangurira mu mutima rero ico gihe rero je ndavuga nti none ko je mbona nashoboye kuronka ubuzima bwanje ntakuye mu mushahara ari ibikorwa nkora abarundi bobo ntibishoboka jewe natanguye kubaza nti abambere natumye baye umukuru w'igihugu navuze nti genda mu ndabire ibihugu biteye imbere mu ndabire Ubushinwa mu ndabire Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndabire na Singapore umuntu waho ameze gute kugira tuvuye ko dutunze urumva abantu bazi uko ngo hatunze ngo abantu 10 baba ba miliyarderi mu gihugu ayo mahera bafise baca bayagaburira igihugu cyose bagacavuga ngo igihugu rero ngo ntuze ngo roveni ngo ku muntu wese ngo ngana gutya naho n'abantu 10 bonyene bagaca bayagabanganya ugasanga ugiye hariya mu rutoki bagwaye imvunja ugaca bavuga igihugu cyarateye imbere rero suko ndavyumva ndavuga nkeneye kubona umwene gihugu waho ingene ameze baragenda barabizana yego nivyo jewe igihugu ntarajamwe ni Singapore gusa muri ivyo bihugu byose mugabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika narasanze abantu bararamwe barabara kubikarato neza ndabibonera amayibobo bamwe nyene basa nabi iburaya narabonye abantu bariko barasega je naragiye umunsi umwe Roma mbona uriko arasega nkavuga nti je ntahaye umuzungu nanje ushuramo ndamuhaye 10 amayero 10 ubwira ndaje mvuge ko ntahaye ufashije umuzungu mu Bushinwa niho nabonye umuntu asega hanyuma nkavuga nti muga mubanza kumfotora mudufotore ndiko ndamuha yace yiruka urumva nabanze kuraba rero ibihugu biteye imbere umwene gihugu wawe ameze gute bamaze kubinzanira ndavuga none mu Burundi ntibishoboka ko umwene gihugu w'u Burundi ashobora kubera uko ivyo maze kubibona ndavuga tubirabe turafise ibikwiye kugira buko duca turaba dufise ibiki ngaha mu Burundi umuntu yokuramwe amahera icambere ni isi ico nico nahereye ko isi be n'imvura yacu nsanga kubera jewe umunsi umwe byarigeze kuncaganya ndabona yuko kurokarasiyo bigoye kabisa je nahembwa ibihumbi 94 nkapanga inzu y'ibihumbi 80 amateka mvuga ati nzobaho gute nsaniruka mutoyi ujya gufata mutoyi karuberuto n'ubugenzi acago peshi inkoko z'ibihumbi 150 imisi narapanze igituru nacenda gipanga yewe mutoyi igituru cy'igipanga aho ntorera zago ariko mu mwanya mutoyi narungutse amahera byatenda bisubiza hanyuma niho rero natangura ivy'uburimwe n'ubworozi bukebuke hanyuma nkava natera imbere ndonkaho mbaga hamwirohero mu nzu ya leta iyo nari maze kumushikiranganje sanga hari urupangu runini aje no hasonze nsangura inkwavu nzana imbata nzana inkoko z'inzungu n'iz'indunda ukubite muri uwo rupangu ego ncambaza kuyagazo mbanza kwikuraho ndima amashu ukuraho ibisherizo nari mweregarega none wewe ushoje ucambere baza kurondera ibitoki nico cyari cyabe hanyuma rero gushikaho nsanga nabwiye madamu nje sinzosubira gusoma kuva ubu ngo nawe tuzogiki ntiganda kwereke umuntu nibuka n'umuntu yaje kundamutsa
asanga ndiko ndarima tada mu isuka ari wewe ugume ngaho wicaye ngaho nanje ndiko ndakora uco ndirima mushitse umwakiriza isuka yego yararimye isaha yose yagize ati hanyuma ahetse ndavuga nti muya musterere bagomba wikivyago sagaye ariko niho nagiye mu bisanzwe nikijya bavuga ngo kwiga burya kijya bavuga bati mu cyongereza ngo learning by doing burya icigura kironka uri kurakora urugambo rwiga uri kurarukora niho rero nabona yuko abarundi bishoboka yuko bashobora kubaho ugafungura ukongera ugashobora kubera iki aho naho nabonye aho wiri urari mu munsi naho mera gute vyeze nko bimara ku munsi nukuvuga yuko uri mu minsi 6 mu ndwi utegeza gutoroka ico ushobora ndavuga nti sero nabonye iriho sanga hariho ubutare Uburundi ndaraba abantu baza Burundi baza ngaha mu Burundi ngene bagenda banezerewe bavuga bati aho gatasha genda narira ndavuga nti birashoboka rero mutaye turabufise ubutare mu Burundi ko tubufise hanyuma rero ngubwira ikindi igihe bavuga ngo mbona kazoza ngo 2025 yego jewe ndibuka batubwiye ngo humiriza bari ba ambassadeur Pierre Claver ndayicari ngo humiriza baci bagira amafoto barashiragaho ngo kanura ngo hera umonje kwigenda izo bimeze ngo hegende ngoze zo bimeze ngo higitegere zo giteka ni yoroke ngo yari bimeze hanyuma arabivuga ndavuga niri muri ko baravuga ndi bizopfa bishitse ucura bipinga mu 2025 bishoboka ivyo bintu ucu bipingira wenyine baranababaye bati kubona umuhanuzi akomeye w'umukuru w'igihugu ashobora kubeshutsa umukuru w'igihugu bwe yapanze rero ndabwira nti ni mu ntegerere kugira ugira imbona kazozo banza kuraba umurindi abantu bariko mu gukora ubonye uwo murindi ni ucubona ukiha uti ndavye mu gihe kingana uku bazabungutse kuko urumva nk'ubu urarimwe urarose nk'imiliyoni 100 mu mwaka uza aho hantu havuye miliyoni 100 hazose hafi zindi zimwe cyane wari ufise waciye utangura kubaka akazu mu mwaka uza izindi zica ziza mu mwaka ukurikira izindi ziraza urumva yuko wihaye imyaka 10 imiliyoni 100 ku mwaka wumvise miliyoni 100 nayo ni menshi rega ndabikubwira ko bera jewe maze kuyakabakaba mu burimo cenda yakora ko kwe n'ubu turabe je birayazokwimbura ariko rero kandi bugarama gushira imbere uburimyi ukacura abaningene abarundi bafite udutongo banyenyagura nta kantu bacibona dutangwa kuvuga ngo abantu bacire hamwe amatongo buryo bibaza ko buryo ujuju ajya turatiko turodera igenda umwimbu udogo zogenda uri mu kanza ntibarava mu matongo yarazi genda urabe ujya muri mubona mu biti ushitse matongo nkubwire hagufi mugabo hose burya mu ntara Kayanza niko bimeze je nabonye ahantu hafise hectare 50 na bagashira hamwe muri Butaganzwa bavomera muki ndavuga nti abarundi berevutse rumva rero ikintu cy'ukurikira curaba umuvuduko abarundi bariko umaze kubona uca rero ucapa yambona kazozo uti je rero ndavye abarundi kugira baze babuko ndabona umurindi hohera imyaka ingana uko mu guca uvuga uti none birakwiye nko nk'akarorero cy'abantu banyononeye n'abantu bitwa abakozi ba leta abitwa indongozi kuko baracatonda bagiye kwicara bavuga ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki bagiye kugikorwa bagiye ku kazi ntagiye kugikorwa mu byari bisanzwe umukozi wa leta yari nk'umukomanda ariko akomanda za nteko z'abarundi kugikorwa no kuvuga ne waba uri mu buvuzi mu shikanganye bw'amagara y'abantu uteza kuvuga uti abantu bategereza gukora kugira bakore bateza kafisa amagara meza none ndiko nkora iki ukazona abantu bose bafisa amagara meza n'ugwaya avugwa n'ingoga kugira aje ukiva muga ko burasanga abantu mu magara y'abantu agiye kwicari hari abantu uno munsi batazi yuko batazi niyo amahera leta ikoresha yabo azi yuko ari gisanduku kiri ngaho cyuzuye amahera nico gituma uzokumva ngo mbere rero uno munsi turahagaritse akazi ngo mutatwengeye mushara kuko ntazi yuva umenga gahagaritse ya mahera caboneka kubera ntavyo bazi aba rero ndiba bariko baragora kuri uwo muvuduko abantu bose uvuga uti bategereza kugira ubuzima ni hahandi baca bavuga bati kiraza kurya utakoze burya uriya abandi oba wiyivye kuko utari manakaje ndatangara umuntu ugenzamo yambaye neza atahakora
ataharima je bitaba bintanga abakora utazi aha aho ntazi naho ni mu busuma aho ntabazi uko uwiyemera araja kurima cyangwa akora kwana kagahembwa mugo mu komisioneri burya n'umugwiza bukene bajya rero burya n'aba escrow n'aba komisioneri n'abasuma bajya bazona babaye neza atanaho bakora uzocubibe rumva rero equité sociale kijya nuko mu Burundi abantu bose abumva yuko aroraniwe atawurya iby'abandi atawugira ikiyo n'inkingi ya gatatu iya kane ibidukikije niyo nkingi mbere ikomeye cyane no kuvuga isi yawe ikazoba yagiye hakazoba hari uruzuba ibara riri kugwanya ihiraguka ry'ibihe muhangane hajya niho uhora wumva tuvuga tuti turime duce n'imiserege dutere ibiti bibana n'ibitego kuko hari uca yumva ngo murumva ngo bariraguye ngo afutse inkaratusi ziranduka inkaratusi muze muraba n'uwaziteye nta nyungu afise ubenshi baratagwe kubibona mu guteye amakereveriyo ugatera imihumure imiremera hariho ibiti bibana n'ibiterwa birava mu imbaho birava mu inkwi kandi ukogera munsi hakaba y'ibyo kurya je narakunze abanyenyanzarake bararimye ibigazi ngo nivyo birimwo amahera bace basanga n'ubundi baciye basonza kuko amavuta ntuyarya ubu ufise amahera rero burya nivyo nkunda kuvuga ni kugira amahera ntaca maze utagira ivyo urya nico gituma rero abanyanyanzarake jerace ndabwira nti ntaca amahera nimugire menshi cane kugira muze muce mugura vyinshi menshi cane hacaza igiterwa citwa pacu giterwa inyuma munsi y'ibigazi nuvuga baciye babwira ngo ubu dusoroma hejuru no hasi nuvuga yuko nivyo biti turatera ibiti bigaca bibana n'ibiterwa ugaca usoroma hasi nico giti naco uragisoroma ariko hari ikintu president Ntibantunganya avuze iki kintu cy'abantu banyonyeza ibiturire bagira ibiki hari urugamba mwigeze gutanguza kwa none ko arahagaze ntitwirirwa turabafata n'ubu mugabo urumva wewe upanga umutego ubone nawe agapaga igenda gusimba numva rero nk'ahantu iki gihe hari ikintu je nabonye mu Burundi ngira ngo bari baragize umuco kubera imyaka myinshi yabayeho nyene abantu mengana ubushuri bwicura bwiragira bukicura umenga ahubwo niba bujije kunyonora umenga ahubwo umumenja wewe wivuze none abantu urumva bidoga ngo none nefa ibaza ko tuzogiki ari abari ivyo batabizi gutonda ku kazi ukarinda utaha atarakimwe ukoze kandi ugaheba burya n'ubumenja nabwo rega wewe murondera utuntu ibintu ngo umuntu ngo yivye ngo muri yaridi hajya honye n'abantu baje gusaba ijambo bagataha utari bahaye haje igihugu hereza gucica kuko kubona yirigwaho wari guca umutunganiriza agacagenda gukora ibindi bikorwa hari ibintu byinshi abantu bica igihugu kubera rero iyo minsi myinshi twabayemo usanga batabimenya je nk'ubu mpara amahera amaze kwakaba yivye none kandi ukabona arababaye kuyamwa ari hino nayo mahera abarujya stade ruri hajya turubaka sabiba twatsa iyi ahanye na iyi nzi nitwayibakije amahera apfa mu busuma genda urabigiteka ntitwibacurubaka intuzeye ingoro y'umukuru w'igihugu noburi yaratwaye none ntuyabonye singahe reka ari n'abaho baza ngo none yakuye kuko rwatari muri bije je ndakubwira nti none ko yari yanditse ko yasohotse mu kigega atacagiye gukora reka rero ndayakoresha kandi ndayakoresha kuko igakone irafise ingene ikontoro go hajya n'ubuzova muri special general director hajya agenda kuraba ati mbe yasohotse yagiye amaja kugira ngo ndabereke yuko intwari ibereye mu bisanzwe atabusuma buhari tuba twarubatse ibintu byinshi cyane ubu n'uburorero ndiko ndatanga uravye nk'irya stade tukabura stade abantu bashobora gukinirako yemewe n'amakungu mugabo ucabaza uti none ayo mahera yarari ejo nuko rutari kumwe ngo ndakubwire ibintu nabonye none ubu muri berbe aho igihugu gica gufata ideni urabona kigafata ingurane kugira kihe avance y'isoko izokorwa mu myaka itaniza urumva basi bakagira kontra y'imyaka itanu iyo kontra bagaca batanga avance y'imyaka itanu leta ikaja gufata hagiye muri ko muravuga ngo leta ngo irafise rwa madeni umve nk'umuntu yafashe nk'iryo deni mbwira uwo so mwasi w'igihugu
ukaja kugurisha igihugu mu myaka 5 utarazi ko umuntu azoba kiriho none wariho yabikoze gutyo none biriho nuko twaragarukaje nkayo garukana none muri bebe hari amahera hatabaye none muhebwe oya bwira iki gitoro abantu bagiye ku kazi bakoresha kivahe Jero reka nabwire je ndakubwira iyi muzeye ihangiro tushagushikana je unyene ushaka ucubiharura hari ahantu bavuga umuntu ngo amahera yoba afise muri indicateur ku rupapuro rw'umunani urugero rw'amahera yoba afise kuceka gatandatu ngakure urupapuro rw'umunani ati amahera umuntu yoba afise uno munsi bavuze yuko aronka mu 2021 umwimbo wo ku mwaka ngo umuntu mu Burundi ngo aronka amajana 353 y'amadolari jewe naciye ngira ibiharuro inzu ubamwe uko abene gihugu 80 kwijana ntibapanze 80 kwijana ntibapanze inzu bamwe patswe kuranga wewe ijya iwawe je n'ikibabye rigura yiha amahera none se amahera fata ko wewe warupangiye undi muntu amahera nayo wari kumurika nangahe isahani yenga mu gatondo genda upima amahera urya urabe saa 6 amahera urya urabe ku mugoroba amahera urya isahani nangahe ucuteranya umwana yari yangahe umugore yari yangahe Jerome yari yangahe uyateranye upanze kurangahe ucura mu mushitsi jaji wawe wamuzimanya ngahe ucugwiza imise amajana 335 nutasaga ya mahero yarenza ariko ya madolari gaya bavuze yuko ngo ari amajana 353 ariko urumva n'amadolari ya marundi no kuvuga ngahe marundi ugwije ngire ngo wogwiza nangahe ga ko icyo kibazo kuko bajya abandi bariko bariba bamwe bariko batera igihugu urumva dufate yuko amajana 3 reka basi dufate ku munsi ni dolari uravye umwaka imisi iri mu mwaka no kuvuga ku munsi ni dolari ku munsi rero ni dolari bwizo kuri wenyene we ku munwa wawe zijyanja tugende tuzipime muri leta zunze ubumwe za Amerika kurumva ni dolari turiko turavuga irya wari ugenda urabe mu gitondo wari agatoke uko mu Burundi ndaryoherwa ko turyanye n'ivyo mu karaga kacu hari uzumva umukate no w'abazungu kuko bari mingano twebwe n'agatoki wera amahera yako mu gitondo ucura amahera wariye saa 6 ucura amahera wariye ku mugoroba ucugwiza n'abantu ufise n'umugore hanyuma ucumbwa ko atadolari kuba twarengeje dolari ku munsi hari abantu muri aba bari baje babashitse umuntu yagiye muri restaurant gwararya ahejeje kurya amahera gwaca ataga amadolari 50 ngo bamugarure aca asanga yari amadolari 3 ate ibi birabaho agwije ati ibi birabaho urumva baramugaruye aca asanga ikivara yari amadolari 3 rero nk'ibi aha ni twabiharura neza uzora rusasuma ikizopfa niba biharura neza uzosanga Burundi bugeze kure cyane nuko izaje gutunganya rero ubutunzi bw'igihugu gutunganya ubutunzi bw'igihugu haje ari kintu cyabere gikomeye rero ibi muri ko maravuga ngo ntuze ngo abasi b'igihugu abantu basambura umwasi w'igihugu nuwo wese ariko akora ibitajanye n'amategeko uwo ni umwasi none wewe cyo harubura ivyo maze gukora bitajanye n'amategeko nagwaye akarorero niba butonda ku kazu gataha atara kimukoze ugahembwa wejeje kwiba igihugu umwasi w'igihugu rero none umva duhagaje n'abandi ni benshi reka tubure kwa president Domitien Ai dolari rimwe no rijya rikampara. wewe cyo naguhaza umugore n'abana. Nawe no. Naho nofata tuvuge mfashe pension ndonka. Nanakwiriye. igani ko muri NSS bampa 150. Ni inzira yose nahisemo. Leta impa imiliyoni 3 n'ibihumbi 800. wewe ziteranya. wewe ziteranya. Yo ntunganya. Dati none tutungwa niki
hari ibanga ry'Imana hari akantu nibiki hari akanyegeza abantu hari akantu nibiki hariho n'akandi perezida yanyongereyeko hari akandi perezida yanyongereyeko batuma ukuravye ivyo ukosoma mugaje hari ikintu nabonye burya Imana irafise ingene yaranje ibintu hariho umunsi umwe je nagiye kuramutsa umuntu je mu bisanzwe hariho inzoga yananiye yitwa Heineken amashitse kubera yari umutunzi acavuga ngo muzanire Heineken haje nta Heineken ngo ni wiki ngo wa Amstel ngahi wanje ngo ntibikunda